Tuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, ndakuramukije wowe wama uza kuri runo rubuga gukurikirana ivy'ijambo ry'Imana ritwigisha, muri kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe kuri runo rubuga rwacu rwa Shingira Intahe Imana Nzima. Uno munsi nipfuje kuganira namwe, nshaka ndabasomere ijambo ry'Imana Pawulo yigeze kwandikira abantu bo muri Galatiya, n'abizera b'ico gihe. Ati ukwizera niko gutuma twemererwa n'Imana. Ukwizera niko gutuma twemererwa n'Imana. Aravuga ati yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabarotse? Kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu? Iki conyene nico ngomba ko mumbwira. Mbega muhemu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa vy'ivyagezwe, canke n'ukwumva gufatanije n'ukwizera? Mbega mwakabaye muri bijuju mu gutyo? Mwatanguye mu vya mpwemu, none musozereye mu vy'umubiri. Mbega ayo yose mwayaboneye ubusa? Namba yaraye ubusa koko, ibaha mpwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe? Mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa vy'ivyagezwe, canke nuko mwumvise mukizera? Nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharurwako nko kugororoka. Mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi ivyanditswe vyabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubwo kwizera. Bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba, biti muri wewe niho amahanga yose azoherwa umugisha. Nshuti bene data, ndashaka ngo muri kino gihe ntimuze murindire ko mubwirwa ngo muri bijuju, mwarozwe nande. Hari abantu bakoreshejwe ibintu vyinshi, basengeye abagwayi bagakira, bisengeye ubwabo, bagize ukwizera kugaragara, bagira n'intahe zikwira hose, ariko ubu basubiye inyuma. Ntimugasubire inyuma. Yosuwa yarabwiye bene wabo ati uno munsi nimuhitemwo, mugomba gukurikira imana za ba sokuru banyu kera, abarizo mukurikira. Ati ariko jewe n'umuryango wanje tuzokurikira Uhoraho. Naho iri jambo ngombye ko rigarukira, kugira ngo umwe wese aryumve, ntazabwirwe umunsi uri izina ngo yemwe bijuju. Hano havuga ngo yemwe Bagalatiya b'ibijuju, ninde yabarotse? Kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Mwami Yesu yabahezagire, mugire umunsi mwiza.